Yesu mwami wacu nashimwe. Tugororere uko Imana yacu dushima Imana, bararirimvye neza. Tugororere uko Imana yacu dushima Imana. Yesu mwami wacu nashimwe. Turashimiye Imana rero dushikanye kuri uyu munsi mwiza, umunsi wa Pentekote, umunsi ukuza kwa mpwemu yera mwisi nkuko twamaze kuvugana mu ijambo ry'Imana. Kandi nkuko tumaze iminsi tubivugana, kandi muvyumva mu ijambo ry'Imana, abaririmbyi baririmbira Imana. Uyu numunsi mwiza rero ntangere, numunsi w'ikoraniro ryera rikorana rigaheza rikumva ijambo ry'Imana. Numunsi mukuru hambaye kuri twebwe abakristo, kuko ari wo munsi ishengero rya Kristo ryavutse. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka rero turongeye guha kaza abaze bashitse mu nyuma basanga twabahaye kaza abandi. None rero n'aba bose bashitse mu nyuma turabahaye kaze cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Dusome rero ivyakozwe n'intumwa igice ca kabiri ku murongo wa mbere dushikane n'umurongo wa kane. Dusome ivyakozwe n'intumwa igice ca kabiri, dusome umurongo wa mbere dushikane n'umurongo wa kane. Havuga ngo ukuza kwa mpwemu yera. Umunsi wa Pentekote ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Haza igihinda kivuye mu ijuru, giturumbuka nk'uguhuhuta k'umuyaga, gikwira hose mu nzu bicayemwo. Hababonekera ibirimi vyigabanije nk'ivy'umuriro bibaza kumwumwe. Bose buzuzwa mpwemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu abahaye kuzivuga. Haleluya, haleluya. Yesu amaze kuzuka mu bapfuye, amara iminsi 40 yiyereka abigishwa biwe. Kandi twavuganye amajambo y'Imana ku iminsi 40 yari iyo gukomeza ishengero, ku iminsi 40 yari iyo kubakomeza kugira ngo bitegurire ubwami bwari bwaravuzwe uhereye mbere na mbere. Hanyuma rero Yesu acaduga mu ijuru, iminsi 40 ikwiye. Mugabo arababwira ngo mugeni Yerusalemu, murorere isezerano rya data iryo mwanyumvanye. Hanyuma rero ngo baca baragenda iminsi 10, barorera rero iminsi 10. Narababwiye rero yuko iminsi 10 nayo ariyo kurorera amasezerano, kandi iminsi 10 niyo kwitunganya, niyo kwisubiramwo. Ni iminsi yo kwitunganya kandi ni iminsi yo kwisubiramwo. Wowe ugasubira ukaraba inyuma, ukaraba hirya, kandi ukaraba hino, ukaraba ukumeze. Ntupfe kurorera uko nyene. Oya yamara twebwe ntiturorera nk'abisi. Twebwe turavisa amasezerano, turorera amasezerano. Turavisa amasezerano twahawe na data. Turavisa amasezerano twahawe na Yesu. Turavisa amasezerano twahawe na mpwemu yera. Twebwe ntidupfa kurorera nk'ibintazi, ariko twebwe turarorera ico twasezeraniwe na Yesu. Iminsi 10 rero ngo ikwiye. Hanyuma rero iminsi 50 karuma, baciye rero bahabwa mpwemu yera. Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo umunsi wa Pentekote ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe, bari ahantu hamwe, bari mu nzu yo hejuru. Bibiliya rero igomba ngo tube hamwe. Reka kuba hirya no hino, reka gusanzara, ariko tube hamwe. Kandi tube hehe? Tube ahantu ho hejuru, ahantu ho kwikinga. Aho hantu rero tuba niho umuntu ashobora kwisuzumira akibaza ati mbega bimeze gute mu mutima wanje, bimeze gute mu bugingo bwanje. Aho bari kandi ngo bari za ntumwa za Yesu, bari kumwe n'abagore Mariya Magadalena na Mariya wundi na Mariya nyina wa Yesu n'abandi bagore byari kumwe basuzana n'abandi, ngo bari barorereye amasezerano. Ngo bagize gutya bazabona rero igihuhuta igihinda
kije kivuye mu ijuru ngo nkuguhuhuta ku muyaga mwinshi w'inkomezi, maze rero ngo kimaze kuza, hanyuma rero ijambo ry'Imana rivuga ngo kibaza kumwe aho bari bose ngo buzuzwa mpwemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwema bahaye kuzivuga. Tugororere uko Imana yawe. Haleluya, haleluya. Bose batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwema bahaye kuzivuga. Baravugishwa n'ukuvuga ngo baruzuzwa. Hariho ikintu cariyo, burya hajya mu kirahuri hari amazi ugasukamwa ayandi bica byuzura, mu mubindi canke umuhange hari amazi ugasukamwa ayandi bica byuzura. Hama rero ibintu byuzuye biraseseka. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Ikisharakana ko ibintu byuzuye biraseseka. Mbega nukubera iki? Nuko vyari vyuzuye, baruzurijwe vyariyo. Kandi ikindi nacyo twabonye no kubera iki bari biteguye. Mbega none muriteguye? Mbega none twebwe turiteguye? Mpwemu yaramaze gutangwa, mpwemu yaratanzwe, mpwemu ari muri twebwe. Mugabo ubu rero twebwe turarindiriye isezerano rya data, turarindiriye isezerano rya Yesu, turarindiriye ko agaruka gutora ishengero ryiwe, iryo yaguze amaraso igorogota ku musaraba. Mbega nawe uzoba urimwo? Kandi kugira ngo tuzosanganire umwami wacu Yesu Kristo hariya ku bicu, tuzoshikanywayo na mpwemu yera. Mbega nawe wumva ufise mpwemu yera? Mpwemu yera ariyo? Wumva mpwemu yera ariyo? Turaroreye n'aba bari baroreye rero, erega ibi vyari vyaravuzwe, erega ibi vyashitse vyari vyaravuzwe. Bibiri twereka ngo ukuza kwa mpwemu yera kwerekana ko ivy'Imana yavuze ari ivy'ukuri. Ica kabiri, ukuza kwa mpwemu yera kugaragaza ivyari banga, ivyari bihishijwe mu Mana, kukabishira habona. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Bibiliya mu gitabo muri biriya bitabo vya Mose havuga ko uyu munsi mukuru wa Pentekote wari umunsi w'ivyimburwa, wari umunsi w'uko abizera, abamenyaga akiza, abakurikiranye amabwirizwa neza bazana ivyimburwa. Ivyo barimye bakazana ivyimburwa, hanyuma rero bakavyegeranya bakabishira ngaho, hanyuma bagasengerwa bakaronka, kuko batanze ishikanwa bakaronka umugisha. Kandi natwe mpwemu yera rero niwe ariko yegeranya ivyimburwa. Ivyimburwa ni bande? Ni shengero. Ivyimburwa ni bande? N'abafise imitima yizeye. Ivyimburwa ni bande? N'abantu bihanye. Hanyuma rero twebwe mu kuva muri iyi si, Bibiliya ivuga ngo tuzoyivamwo n'ivyacu, nta n'ugwara, nta n'agashitwa, nta n'akantu na gatoya tuzoyisigamwo, ariko vyose tuzobijana hariya mu ijuru. Tugororere uko Imana yacu. Nico gituma dutanga amashikanwa, tugatanga dukwiza ubutumwa, tugatanga ikigira 10, tugatanga inyubako, tugakorera Imana. Vya bintu vyacu vyose tuzobijana hariya mu ijuru. Yamara bizosigaranwa n'abisi, bizosigaranwa n'abisi. Abanyabyaha bazobanza babirye gatoya, mugabo nabo bazoca bavyishura kuko bazoca bahanwa. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Hajya bijya byose udatanze amashikanwa ngo utange ikiraco, mutange dukwiza ubutumwa, utange inyubako, ukorera Imana, bizosigara hamwe isi. Abanyabyaha bazobirya ko gatoya bagira ngo bariko baranezererwa, mugabo bazoca bahanwa. Nawe nyene nta kamaro, n'umunezero w'akanya gato gusa. Yamara ivyacu nibiri hariya mu ijuru. Nico gituma rero umunsi wa Pentekote kwari ukugaragaza, kwari ukwerekana ivyo vyimburwa, kwari ukwerekana ko natwe umunsi umwe tubikiwe
kuzoja hariya mu bwami bwo mwijuru mpwemu yera ariko yegeranya hanyuma umunsi umwe tuzoza hariya mwijuru duhawe ibyasezeranywe. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Dusome mu gitabo c'Abalewi 23 igitabo c'Abalewi 23 ingo Isaka unsomere. Nari nabye nkweraguza nsanda buri yo waroye. Ingusomere igitabo c'Abalewi 23. Abalewi 23. Soma ku murongo w'15 Isaka. Soma ku 15 nibaguhe ka mikoro. Nibaguhe mikoro. Nibaguhe mikoro. 23:15 ugeze 17. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Kandi muzoharure iminsi muhereye kuri uwo munsi nyene ukurikira isabato, ari uwo munsi mwazaniye ko umukama ushikanwa ryo kuzunguzwa. Uyu mukama wisikanwa ryo kuzunguzwa wari umukama ufise ishugaragaza shishikara. Habe amasabato indwi. Muharure mukwiza iminsi 50. Muce muharura mukwiza iminsi 50. Ikwire ku munsi ukurikira isabato igirindwi. Ukwire kuri wa munsi ukurikira isabato ni ukuvuga ngo ya minsi 10 iri nyuma ya 40. Muheze munshikanire ishikanwa jewe uhoraho ry'ivyakozwe mwifu y'ivyakurikiyeko. Muheze munshikanire ishikanwa y'ivyakozwe y'ivyakurikiyeko. Mu ngo zanyu muzokuremwo imitsi mibiri yo kubishikanwa ryo kuzunguzwa. Mu ngo zanyu mukuremwo imitsi mibiri yo kubishikanwa ryo kuzunguzwa. Ibe ivya 12 vy'ingero yitwa efa y'ifu. Ibi vya 12 vy'ingero yitwa efa y'ifu. Iyo fu ibe iyunguruye neza. Iyo fu izaba iyunguruye neza. Icumbanywe n'umwambiro. Icumbanywe n'umwambiro. Ngwibe ishikanwa ryo kuvyimburwa kwa mbere mpabwa jewe uhoraho. Ibishikanwa yo kuvyimburwa vya mbere kuvyimburwa. Subiramwo hasome neza reka basome ngo kuvyimburwa. Oya subiramwo usome neza sha Isaka. Gaho ndakumva. Iyo fu ibe iyunguruye neza. Ibe iyunguruye neza. Icumbanywe n'umwambiro. Ngwibe ishikanwa yo kuvyimburwa vya mbere mpabwa jewe uhoraho. Ngwibe ishikanwa yo kuvyimburwa vya mbere mpabwa jewe uhoraho. Wasomye neza rero. Amen. 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 Nukuvuga ngo umwambiro ni mibabaro. Umwambiro ni mibabaro. Umwambiro n'amagorwa. Umwambiro ni ngorane. Uravyumva neza gahisa. Umwambiro aha rero naho tukiri mwisi turacafisa amagorwa, turacafisa imibabaro. Tugenda tunihagiye nawe yicarire. Tugenda turira. Bamwe baragwara, abandi baragwaza, abandi bagira ingorane, abandi barakena, abandi barasonza, abandi bararubusa, abandi biriga ubusa, abandi bagira ingorane. Yamara rero Bibiri ivuga ngo tunihira muri uru rusago twifuza kugwambikirwa ko kumvuni yacu izova mu ijuru. Hari gihe tuzoruhuka. Ntibizokwama bimeze gutya. Oya ibintu ntivyama bimera uko oya ibintu ntivyama bimera uko birahinduka. Bigenda birahinduka gatoya. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Haraho bihinduka biba vyiza handi bigahinduka biba bibi. Yesu adufashe. Ariko ntibiba bibi vyose bigenda biba vyiza. Tugorero ko Imana yacu dushima Imana. Mwari bishikanwa ibya kuvyimburwa, dutanga ivyimburwa, tugatanga ivyimburwa. Nukuvuga rero uwo munsi wari wo kuzana ivyimburwa. Mbega mwumva mwazanye ivyimburwa namwe? Umuceri mwarimye mwawuzanye. Ibiharage mwarimye mwabizanye. Ibigori mwarimye mwabizanye. Amafaranga mwarose mwayazaniye ivyimburwa. Tuzonezegwa. Tuzanye ivyimburwa. Tuzonezegwa. Tuzanye
namwebwe muri vyimburwa vy'Imana. Ega natwebwe turi vyimburwa vy'Imana. Aha Isaka turiko turashwabura turondera ivyimburwa tugira neza. Haleluya. Haleluya. Ivyimburwa vy'Imana, twebwe turi vyimburwa vy'Imana. Yamara rero tuba dufise ivyimburwa bikomeye bitariwe ni Mungu ngo biribwe n'ubunyegeri. Ugasanga vyarabunjwe ibigori birera. Mugabo hari imbere vyarabunjwe hari akantu kabunga ibigori canke kabunga ibiharage kakagenda hariya kakabunga wateka igiharage ugasanga nta mutima kigira. Karariwe na kijya kintu kibunga. Yamara rero twebwe ntitwabunjwe. Murazi igituma twebwe tutabungwa. Turi hehe? Turi hehe bakenyezi? Turi hehe twebwe igituma tutabungwa? Mu kigega. Amen. Amen. Twebwe ntitubungwa. Mbega igituma twebwe tutabungwa? Turi hehe? Mu kigega. Ingano mu kigega. Umugurukano hanze. Twewe turi mu kigega. Hanyuma rero uwa munsi rero ishengero ryarose mpemu yera. Mpemu yera n'umuntu aturinda. Araturinda ngo ntitubungwe. Erega ikigega baragisakarira. Erega ikigega baragihoma. Erega ikigega baragikorera inguri gihagararako kugira ngo burya bube bwose burya buntu bwose ntibuzoduge ku nguri kuko baba bagikoreye inguri. Mpemu yera aradukingira. Tugorere ko Imana yacu. Haleluya. Haleluya. Iyo ndiko ndavuga inguri ababino ntibashobora kuyimenya. Ariko ababaye ruguru babonye mu kigega barashobora kubimenya. Barashobora kumenya bati ikigega gihagararako. Ni iki kigega gihagararako? Namaguru y'ikigega. Namaguru ikigega gihagararako. Nigitereko ikigega cicarako. Erega ikigega ntibapfa guhagarika mu karere gusa. Oya twebwe ishengero duhagaze kuri Kristo. Tugorere ko Imana yacu. Haleluya. Twebwe ishengero duhagaze kuri Kristo, duhagaze kuri mpemu yera. Nico gituma dukwiye kuba dufise mpemu yera. Abo bantu rero baciye bagenda hi Yerusalemu barorera ivyari vyaravuzwe. Nukuvuga rero ivyimburwa byacu n'ishengero kandi nabijya twarimye tubizanira Imana twimbure, ariko ishengero imitima yanyu ibe yezejwe. Yoweri nukuvuga rero Yoweri nawe yari yarabivuze. Umunsi wa Pentekoste rero werekana ivyo Yoweri yari yaravuze. Ingorora nawe usomere. Rora hariya, rora. Ingusome twumve. Soma nawe twumve. Hariya hirya nze ndumviriza Isaka. Nawe hariya iburyo bwanje numvirize rora. Soma rora. Aho. Soma Yoweri 2:28. Nukuvuga ngo uwo munsi waza werekana ivyari vyaravuzwe. Nukuvuga ngo nishitswa ry'ubuhanuzi. Soma Yoweri. Rondera. Aho. Soma Yoweri 2:28 ugeze kuri 32. 2:28 ugeze kuri 32. Ngo muhakariro. Erega ngo mwamwinyakariro jewe ngo murampakarira ariko bisitse kuri rora rero. Mugaca mugatwara. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Avuga ngo dusome mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma y'ivyo nzosuka mpwemu wanje kubari n'umubiri bose. Nzosuka mpwemu wanje kubari n'umubiri bose. Abahungu banyu n'abakobwa banyu. Abahungu banyu n'abakobwa banyu. Bazovugishwa nanje. Umviriza rora. Abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje.
abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje. Amen. Amen. Abahungu abakobwa baravugishwa kubera ikigarura, kuko nibo baba bagifise amagara yo kwiruka, nibo baba bagifise amagara yo kuduga imisozi, nibo baba bagifise amagara yo gutambuka. Tugorora ko Imana yacu, dushima Imana. Haleluya. Shishikara. N'abatama banyu bazorota inzozi. N'abatama banyu bazorota inzozi. Umviriza rero, n'abatama banyu bazorota inzozi. Hajya jewe rero n'abariya ba mama turarota. Yesu ashimwe. Jewe n'abariya ba mama kuko tutakibasha kwiruka, tukakibasha kuja hariya, turarota, tukaryama, tugaca turota. Tugasha turota inzozi. Yesu nadufashe. Yesu nadufashe. Mbega banyokuru ba mama, none siko ntimuhora murota? Yego ukaryama ukiyumvira ukarota ati yo narose gutya, narose gutya, narose gutya, narose gutya, narose gutya. Na muka Pilato yabwiye Pilato ati narose tubazwa byinshi kubw'ujya mugororotsi, uraraba ingene ubigenza. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Pilato aragenda aravuga ati yemwe uyu ntacahagira, uyu n'umugororotsi, abayuda barasemerera ngo mubambe. Pilato aca aravuga ati amaraso yiwe arakora mwebwe. Yesu nadufashe. Yesu nadufashe. Hari abanyokuru bararota, ariko orora ngaha muri korari yawe kuko harimo inkumi, harimo n'imisore, baravugishwa, baravugishwa, bakavugishwa. Amen. Amen. Teruje imbere. N'imisore yanyu izobona ibyo yeretswe. N'imisore yanyu izobona ibyo yeretswe. Shishikara. Kandi n'abagurano banje b'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobasukako mpwemu wanje. Nukuvuga ngo imisore yanyu izobona ibyo yeretswe. Abasore nabo barerekwa. Ubazize umusore si weretswe iki? Ubu rero hari aho berekwa ukutariko, wamubaza uti mbega weretswe iki? Ngo neretswe umukobwa hariya tuzobana. Ivyo sivyo. Ati mbega weretswe iki? Ngo neretswe umukobwa hariya dukundanye. Mbega ko aterekwa jewe mfise ijambo ry'Imana ndamuhana kubera iki? Tugorore ko Imana yacu, dushima Imana. Haleluya. 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 Ngo n'abagurano banyu nabo bazogirana. Kandi n'abagurano banje b'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobasukako mpwemu wanje. N'abagurano banje b'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobashukako mpwemu wanje. Nukuvuga ngo rero jewe na wewe twaraguzwe na Yesu. Rero hajewe na wewe twaraguzwe, turabagurano ba Yesu. Ntidupfa kugenda uko tugomvye, hoya yaratuguze, atugura amaraso yiwe y'igiciro. Turabagurano biwe, duca tuvugishwa ha rero, turiko turavugishwa kuko turabagurano biwe. Tugorore ko Imana yacu. Haleluya. Haleluya. Shishikara usome. 30. Nzoshira utwumiza mu ijuru no mu isi. Nzoshira utwumiza mu ijuru no hasi kw'isi. Amaraso n'umuriro no gupfunduka ku mwotsi. Amaraso n'umuriro no gupfunduka ku mwotsi. Izuba rizocura umwiza. Izuba rizocura umwiza. N'ukwezi guhinduke amaraso. N'ukwezi guhinduka amaraso. Hataraza uwo munsi mukuru uteye ubwoba. Hataraza uwo munsi mukuru urangira ngo uteye ubwoba. Kandi umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Kandi umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Yicari rerora. Umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Haleluya. 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 Rero muri iki gihe turareye Yesu kwagaruka. Bibiliya ivuga ngo turi mu iyinga rya nyuma, muri ya mayinga ndwi yageregwa isi. Turi mu iyinga rya nyuma. Iri yinga rero ni yinga ryo kwambaza Imana. Turagenda tugasenga Imana tukayambaza tuti mana 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 mana
marama niyinga ryo kwambaza Imana muri iki gihe n'igihe cyo kwambaza Imana kuko ibiyoweri yavuze vyarashitse. Ivyakozwe n'intumwa 2:14 ingo isa kusome turabe ibirora avuze ingene vyashitse 2:14 ivyakozwe n'intumwa 2:14 soma Isaka turabe rero ingene vyashitse 2:14 ivyakozwe n'intumwa 2:14 Ivyakozwe n'intumwa 2:14 ivyakozwe n'intumwa 2:14 Petero asobanurira ivyabaye Petero abasobanurira ivyabaye kuko bari bavuze ngo abantu bararogose ntibari bwabimenye neza. Abemeza Yesu umviriza rero aha twebwe ubu turiko turakora twemeza abantu Yesu. Erega abantu Yesu ntibamugomba. Yesu araryoshe. Amen. Isi nayo iraryoshe. Baca bahitamwo nabi. Ico dukora no kwemeza abantu Yesu. Yesu adufashe. Dusome ku 14 ariko Petero ahagararana na bamwe 11 Petero ahagararana na bamwe 11 avuga n'ijwi rirenga ati yemwe bayuda n'ababa Yerusalemu mwese ibi nimubimenye kandi nimwumvirize amajambo yanje aba ntibaborewe nk'uko mwiyumvira kuko ari isaha 3 z'umunsi atega ubu ni isaha 3 z'umunsi ariko ivyo n'ivyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana yowera ati atariko ibintu byavuzwe n'uwavugishwa n'Imana yowera ati bizoba mu minsi y'iherezo niko Imana yavuze ati bizoba mu minsi y'iherezo niko Imana yavuze. Asubiye rero muri bwa buhanuzi bwari bwaravuzwe na Yoweri nzosuka mwemu wanje kubari n'umubiri bose kandi n'abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje abahungu b'abagabo bawe ntuze Isaka hariya hajya rero bajya abagabo baravugishwa. Haleluya Haleluya baravugishwa bakavugishwa n'Imana baravugishwa shishikara n'imisore yanyu izobona ivyo yeretswe nayo izobona ivyo yeretswe. Imisore ngaho mw'ishengero irerekwa bakerekwa shishikara n'abatama banyu bazorota indoto hamwe n'abatamakazi bazorota inzozi. Twebwe rero n'abariya ba mama turarota tunihirirayo gusa ngo ngo ishengero kera ngo yemwe ngo ryari rimeze gute bakarota gusa bakaraba bakabona abantu basigaye baroye mu majambere cyane bagaca bagenda hariya bakagira ngo barota indoto gusa ngo iyo turiko turajaye ngo Yesu adufashe bari bubigire gutega yemwe. Hama rero haraho baza bakamira bate pastori mutama twarose ntiwarose ngo ikiti narose ibintu. Oh haleluya shishikara Isaka. Mbere n'abashumba banje n'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobasuka ko mwemu wanje bavugishwe nanje n'abagurano banje n'abashumba banje nzobasuka ko mwemu muri iyo minsi bavugishwe nanje. Nukuvuga ngo twebwe turabagurano kandi turabashumba b'Imana. nzoshira utwumiza hejuru mw'ijuru n'ibimenyetso hasi ku isi amaraso umuriro no gufunduka k'umwotsi izuba rizocura umuzimagiza n'ukwezi guhinduka amaraso hataraza uwo munsi mukuru urangiranwa w'uhoraho. Ubu rero turiteze rero umunsi mukuru urangiranwa w'uhoraho, umunsi wo guhana abanyabyaha bose bahanwe kandi bazohanwa bateregwe mu muriro utazima. Shishikara. Kandi umuntu wese azokwambaza izina ry'uhoraho azokizwa yicarire. Yesu adufashe. Hari ikintu ngira ndababarire mufate mu mutima. Inyuma y'iminsi 50
twambaza izina ry'uhoraho. Inyuma y'iminsi 50 ubu cyo turiko turakora twambaza izina ry'uhoraho, duhamagara Imana. Iyo ubonye ugwaye uhamagara Imana, iyo ubonye ukanyakazi uhamagara Imana, iyo ubonye abantu bakwansa uhamagara Imana, iyo ubonye abantu bakuvuza nabi uhamagara Imana, iyo ubonye abantu bagusakuranije kuhamagara Imana, iyo ubonye abantu bakurementanirije uhamagara Imana. Abantu niko bameze. Ukabona abantu bagututse bakakurementaniriza bakakuvuga ngo uri mubi, ngo urirabura, ngo uri mugufi, ngo ufise iminwa minini. Wewe ni wambaza Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Abantu niko bameze. Erega abantu baragwanije Mose, erega abantu baravuze nabi Mose, erega na Yesu baramuvuze nabi. Mugabo Yesu nawe yarinumira. Tugorere ko Imana yacu dushima Imana. Haleluya, haleluya. Yesu nawe yavuze ngo abasi b'umuntu bazoba bo mu rugo rwiwe. Erega hari abasi b'imbere n'abasi b'inyuma. Yesu adufashe. Hari aho uvugwa nabi n'uwo mwicaranye canke ujya ari hirya yawe bigashika, ariko ntibishika cyane. Ariko ivyo navyo ukwiye kubimenya, kugira ngo nivyaza uzomenya ingene ugira gute, ingene wifata. Yamara rero ngo twebwe turi mu kigega, mwemu yaradukingira. Umuntu wese azokwambaza izina ry'uhoraho azokizwa. Bene data, muri Zaburi havuga ngo nopfuma mpagarara ku gishavu cy'ingoro y'Imana yanje hako noba mu mahema y'abanyakibi, kuko kumara umunsi umwe mu nyubako azuhoraho kuruta kumara iminsi igihumbi ahandi. Wowe ufise akazi, ukagira akazi ka leta, ukagira kandi kazi, ukagira akazi kabikorera utwabo, ukarondera umwanya umwe naho yoba isaha imwe ukambaza Imana, ukavuga uti Imana raba hondi, raba uko nkora, raba ingene bimeze, ndasavye unshire mu mugabane w'abagororotsi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ukabwira ugasengera abana bawe uti Imana, raba abana wampaye, urabe n'umugabo wampaye, urafasha Mana. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Hajya abagore baragira ingorane, urumva abana n'umugabo baba bari ku gatwe kiwe, urumva haraho mpara nicara ngaho nkabona umugore akagenda agateka agakora byose, n'abana bakiraramira bakicara ngaho bakarorera ko ateka tukarya. Nkaraba mugabo abana hazaba ndababara ati mwabana, ega mwebwe ntimuri abagabo muri abana, jewe sonitse ndumugabo zagukora. Umugabo rero abana bubu nabo urabona baragoye, umugore agahangayika. Yesu adufashe. Hari naho ndamurekera ntijya we ukora byinshi ngweka agacareka byose, hama ngaca ndaba ngacanjya, kuko umugore utariye ntanezerwa. Oya, ugomba kumunezereza urajya. Yesu ashimwe. Ukabijya ukaryoherwa. Yesu ashimwe. Aha naje ndaha nkaza hari iwanyu ntegerezwa kurya, kuko muca munezerwa. Yesu nashimwe. Hama rero umugabo nawe kuko ari serugo, nawe nyene abayikoreye byose, abayikoreye byose. Umugore arakenera agahuzu k'umugabo, agakenera agatambara, agakenera agahuzu, agakenera n'utwo kurya, agakenera na twa tundi turyoshe ryoshe. Hari aho aba yabuze amahera, umuhaye amahera yo kuza kugura umuceri n'ibiharagi, ugashirako kamwe n'ababarira wa munsi, ugatuma utwamwa. Yesu ashimwe. Tugorore uko Imana yacu dushima Imana. Haleluya, haleluya. Ugasuma ukamuzanira akamandaza, ukagura kajya gakate gasataguye, ukabanza mukabonana uti banza ujya gasate kamwe wiyongere n'akandi, abana urabashira hanyuma. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Aho rero uzobona rero avyibuha bukebuke atera igisabisho kiduga.
mpwemu yera nawe agaca amanuka buke buke. Hama rero agaca atangura rero kugira nte, nimba akiri muto agaca atangura kuvugishwa, nimba amaze gusaza agaca atangura kurota. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Oh, Imana yacu ni nziza, Imana ni nziza, Imana ni nziza, Imana ni nziza, ni nziza cyane. Tugororoke Imana yacu. Haleluya. Mbega murumvisha niko ndavuga rero, twambaza Imana, twambaza Imana bene data. Iyo ubonye ibintu bigoye ukambaza Imana, wa mugabo we, iyo ubonye abana bariko baragenda nabi ntubatane umugore, ukambaza Imana, ugatanga ijambo ry'umugabo mu rugo, ukavuga uti mwabana mwe nzobahana rekibi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ukambaza Imana bene data. Iki ni igihe cyo kwambaza Imana. Twambaza Imana, twambaze Yesu. Mbega none mubona ariko biri ariko biri rero ni byiza. Baravuze ngo yego, ibyakozwe n'intumwa, ibyakozwe n'intumwa 19 ku murongo wa mbere. Ingo y'Isaka, ingo y'Isaka, ibyakozwe n'intumwa 19 ku murongo wa mbere. Soma. Paulo aje Korinto, umwami Yesu amwiyerekerayo. Paulo aje Korinto, umwami Yesu amwiyerekerayo. Hanyuma y'ivyo Paulo ava muri Atenayi aja i Korinto. Paulo ava muri Atenayi hari i Korinto. Abonye umuyuda yitwa Akwila, abonye umuyuda yitwa Akwila, amamuko yiwe ni Ponto, amamuko yiwe yari Ponto. Yaravuye mu Butaliyano muri iyo minsi hamwe n'umugore wiwe Purisikira, ariko aho kuri asoma siho. Soma 19 ku murongo wa mbere. Abigishwa ba Yohana umubatizi, abigishwa ba Yohana umubatizi. Yego sha, banza ureke batuze, banza ureke batuze gatoyi. Haleluya, 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 haleluya. Soma 19 ku murongo wa mbere. Maze Apolo akiri i Korinto, Paulo aca mu bihugu byo haruguru. Paulo aca mu bihugu byo haruguru, ashika muri Efeso, asanga y'abigishwa bamwe. Arababaza ati, mbega mwarahawe mpwemu yera igihe mwizera? Mbega mwarahawe mpwemu yera igihe mwizera? Ndagomba kubabaza bene data, mbega mwarahawe mpwemu yera igihe mwizera? Aho rero ni kibazo. Waramurosa ariko haraho yamaze gusubira inyuma. Mbega mwarahawe mpwemu yera igihe mwizera? Shishikara Isaka. Baramwishura bati nitwari bwana byumve yuko mpwemu yera yatanzwe. Baramwishura bati nitwari bwana byumve yuko mpwemu yera yatanzwe. Arababaza ati, none mwabatirijwe mubatizo nyabaki? Arababaza ati, none mwabatirijwe umubatizo nyabaki? Bati umubatizo wa Yohana. Bati n'umubatizo wa Yohana. Paulo ati, Yohana yabatirije umubatizo wo kwihana. Yohana yabatirije umubatizo wo kwihana. Abarira abantu ko bakwiye kwizera uzoza hanyuma yiwe ni Yesu. Yabwira abantu ko bakwiye kwizera uzoza hanyuma yiwe ni Yesu. Bavyumvise babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Bavyumvise babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Paulo amaze kubarambika kubiganza. Paulo amaze kubarambika kubiganza. Mpwemu yera bazako. Bavuga izindi ndimi. Bavuga izindi ndimi. Bavugishwa n'Imana. Bavugishwa n'Imana. Abo bose barabagabo nk'icumi. Abo bose barabagabo nk'icumi. Igiharuro c'Imana kigaburika neza. Genda wicare mwene data. Haleluya, 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 haleluya. Barabagabo 12, abarabagabo 12, abigishwa ba Yesu bari 12. 12. Yesu adufashe. Ntumwa za Yesu zari 12. Yesu adufashe. Haleluya, haleluya. Imiryango y'Abisirayeli yari 12. Paulo rero
kuri uyu munsi rero kadukoranye hari ikibazo, mbega wararose mpemu yera igihe wizera sanga utaramuronka, uyu munsi uramuronka, mugabo icyo ubanza gukora, banza rero ukura ivyaha, ukura amarabaga, ukura agasembwa, ukure kudandarara k'umutima, hanyuma wihanye ivyaha, mpema acamanuka. Pawulo yabajije abigishwa bo muri Efeso ati mbega igihe mwizera mwarahawe mpemu w'Imana, aratanzwe wo kutubanirira no kuduhindura bera nk'uko mwama vyipfuza. Niko mwumva ari vyo, mpemu yaratanzwe wo kutugwanirira no kuduhindura bera nk'uko mwama vyipfuza. Erega ntushobora kubaho nk'uko uvyipfuza, ubaho uko umwama vyipfuza. Ega jewe Pasteur Benjamin sinshobora kubaho nk'uko jewe ndavyipfuza, yamara ngomba kubaho jewe mbaho nk'uko Imana ivyipfuza. Mpemu yaratanzwe wo kutugwanirira no kuduhindura bera nk'uko mwama vyipfuza. Mwemera kugwanirira, yemwe bene data n'agishengero, mwemera tugwanirira, mwemera tugwanirira. Aho turafise abasi, yamara mwemera tugwanirira. Umwazi wacu ninde? Ni Satani. Umwazi wacu ninde? Ni Satani. Umwazi wacu ninde? N'abadayimoni. Umwazi wacu ninde? Ni mpemu mbi. Umwazi wacu ninde? Ni bisigo. Umwazi wacu ninde? Nuriya ari hirya yawe. Umwazi wacu ninde? Ni Satani. Yamara rero mpemu aratugwanirira, arabambye, arabambye, hagira iruhande yanje, arabambye iruhande yawe. Mpemu yaratanzwe twebwe mpemu niwe tugwanirira. Haraho nahora mbaruguru tukabana n'abanyavyaha, hanyuma rero bagashinga ibiheko bakambarira ngo urazana amahera ngo y'ibiheko ngo urubura nigwagwa ngo ntiruzonyagira imirima yacu. Nkababwira ati nkabaha na rumwe je Benjamin n'ibiharage ivyanze nkabaha, bagakoranya iby'abapagani iby'iwanze ntivyabamwo. Rindira rero urubura rukaza hajya ku mutasuro, rugaca ruza rukanyukanyuka bya biharage ibyabo na bya bigori ibyabo bya bindi by'iwanje, kuko Yesu ari we ngwanirira, bigakomeza binaga. Haleluya, haleluya. Bigakomeza binaga, bigakomeza binaga, bikaza bikomeza bikura, bigakomeza bikura. Twebwe imirima yacu ivyashu byose umwami aragira nte? Arabigwanirira. Nagenda kuraba umupagani nkahura imvura iguye, arafise agaheko gatamba mu rugo, kagatamba nkitegereza, hari naho kambona kagaca karyama kuko karabonye Benjamin. Yesu nadufashe, Yesu ni mwiza. Mpemu yaratanzwe wo kutugwanirira twebwe
iruhande yawe nagira ndakubarira hagira iruhande yawe hari habarozi ariko ntaco bakugira mwema arakugwanirira. Haleluya. Hagira iruhande yawe hari ibisuma ariko ntibikwiba. Yesu adufashe. Hagira iruhande yawe hari abasambanyi mugabo ntibaza kugusambanya wagira ngo nikuri uri mubi. Urabona abana bacu abakristo bacu abantu bacu ingene ari beza rega barisiga bariyoga bameze neza barayagayaga. Abantu bakubita kabapagani bakubita ko hari imbere n'abazana abagore babo hino mu gisagara kaza agahindira mu rusengero ngo genda we ukizwe kuko yabonye ubwiza. Kaza usanga yasubiye kunyegera muri twa tuntu hariya twa tuntu tugenda hariya tugenda nabi. Yesu adufashe. Mwemera tugwanirira mwabagabo mwemera bagwanirira mwabagabo aha muba mwarapfuye ivyicanye biriho ariko mwemera bagwanirira. Mwemu niwe musirikare wanyu niwe mupolisi wanyu mwemera tugwanira. Haleluya. Ngo dusabe mwemu yera yororokere muri twebwe natwe tube vyaremwe bisha vyo gushengera ntaheye. Murumva rero icyo dukwiye gukora mwabaririmbyi mwe mwebwe abamama na mwebwe abasore na mwebwe abagabo na mwebwe ngaha korale ya kabiri n'aba batama tubana hano n'abariya mwese muri hejuru ngo dusabe mpemu yera mpemu tugwanirira mwemera duhindura bera mwemu niwe yama tugwanirira ari hejuru yacu ari hirya yacu naho umwasi yoraba pe nashobora kugushikira kuko twebwe turi hariya hehe hamwe n'ababarira abakenyezi hahandi hehe mu kigega sha mugobwa mu kigega sha mukobwa turinumiye umuntu araraba hariya akaturaba natwe twibereye hehe mu kigega. Haleluya haleluya. Akaraba hariya agahura twebwe twibereye hehe mu kigega twibereye hariya mu kigega. Umuguruka nawe utumukira ku bantu utumukira hari ukinumira hariya mu kigega. Hanyuma rero Bibiliya rero inzaba niyavuga tuzoca tugenda twebwe rero urakwiye kuraba rero hari icyo uraba rero urakwiye kuraba kufise mpemu yera. Rora ingusomere mu Baroma sha 8 ingo sharora unsomere mu Baroma 8:9 nshengeza ngaho ivyo sibike ivyo birahaye. Abaroma 8:9 soma Baroma 8:9 nshangarukirizaho nyene. Ego soma rora Abaroma 8:9 Abaroma 8:9 ariko mweho ntimuganzwa n'akameremere k'umubiri ntimuganzwa n'akameremere k'umubiri ariko muganzwa n'impwemu. Yamara muganzwa n'impwemu bisanzwe mpwemu w'Imana aba muri mwebwe bisanzwe mpwemu w'Imana aba muri mwebwe. Ariko iyo umuntu adafise mpwemu wa Kristo ntaba ari uwiwe iyicari rerora. Yamara rero iyo umuntu adafise mpwemu wa Kristo ntaba ari uwiwe. Agasanga rero turaba Yesu tugire mpwemu wa Kristo. Mbega none wewe wumva uri uwiwe rondera mpwemu wa Kristo kuko Kristo azoza kurondera abiwe. Nasanga rero utari uwiwe uzosigara. Mbega none wumva uri uwiwe hari icyo wumva mu mutima
utari uwiwe nuca uhaguruka rero uza upfukame hano harashashe amatapi meza hameze neza. Iyo ndi hariya ruguru mvuga ngo harashashe ibirago. Oya aho ntihashashe ibirago data wanje, hashashe amatapi aho umunyabyaha aza gupfukama. Abo mwisi bahamagaye umunyabyaha bamushira mu mpimba. Abo mwisi bahamagaye umunyabyaha ukumva baguhamagaye baca bagusira mu gasyo. Ariko ntiworaba hano ingene twaharyoheje, harashashe ibirago. Ingo wewe hagurutse hariya haruguru nuca uja shaho hapfukame, icyaha cawe nta na kimwe gisigara. Yesu adufashe. Muhakayiraze harashashe ibirago. Muhakayiraze tumusengere, haranga mpemu yera. Muhakayiraze tumusengere. Mbega nana wumva uriyo ingo tugusengere. Muhakayiraze ingo sha musore, ingo tugusengere ubashe kugenda imisozi. Ingo nimuze tubasengere Imana. Ingo tubasengere harashashe ibirago. Ingo tugusengere Imana. Ingo nyaruka tugusengere. Abakozi b'Imana namwe nimuhaguruke, haguruka tubasengere. Hasigare hicaye sogokuru gusa. We wicara sogokuru, ega we ntukibasa kunama. We wicara bagusanga aho wawa sogokuru, aho wahereye si vuba. Ariko abo bakiri bato nibahaguruke, abo bakiri bato nibahaguruke bafashe imitima. Yesu adufashe. Aho kikame mugenda hariya kwarora, kikame mugenda hariya. Abandi muze ngaho. Nyaruka tubasengera Imana. Nyaruka aho bereka aho bajaho. Bereka aho bajaho. Witwa nde? Bosco. Bosco bereka aho baza. Babwire ati nyaruka. Babwire ati nyaruka buriri no hejuru. Uti nyaruka. Aho sha Bosco. Ingo. Aho bereka aho bapfukama begereza haseti. Bereka aha bapfukama habegereza. Abo bakiri bato baduge naho kuri izo ngazi hejuru tubasengera Imana. Dugaho hejuru tubasengera Imana. Dugaho nyene. Yega nimudugaho nyene mupfukame tubasengera Imana. Duga tubasengera Imana. Imana ni nziza. Tubasengera Imana. Yesu ni muzima. 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 Abandi muhagararaho mugeze. Nimuhagararaho mugeze. Hagararaho mugeze rero. Nimuze nibaze bapfukame hano. Seta rikavuga ngo aho bapfukama haracariho. Rora rikavuga ati aho bapfukama haracariho. Bereka utifukame hajyaro rutingo. Utinyaruka nimuze. Utingo nyaruka mu izina rya Yesu. Ingo mupfukame. Yesu ni muzima. Nyaruka mupfukame. Ngabariya bariko baraza. Nyaruka mupfukame. Nyaruka mupfukame. Musabe imbabazi Imana. Ngabariya bariko baraza. Nyaruka mupfukame. Musabe imbabazi Imana. Musabe imbabazi Imana. Nyaruka mupfukame. Ngabariya bariko baraza. Ngabariya bariko baraza. Bereke seta aho bapfukama. Nyaruka bariko baraza. Namwe abakozi b'Imana mubabaze. Yes abahezagire. Nyaruka utegura ubugingo. Yesu nadufashe. 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 Imana ibafashe. Imana ibahezagire. Imana ibahezagire. Imana ibahezagire. Hanyuma rero mushasha yazuye umunsi umuntu yatanguye kuza niba atamushikira aca duga ino bamubaze canke yegera umuvuga butumwa mubaze. Umuntu yatanguye kuza uyu munsi ari hagitangura kuza niba atamushikira aca duga ino bamubaze canke yegera umukozi w'Imana hano amubaze. Kuko Yesu ni muzima. Yesu ashimwe. Haleluya. Muri mwebwe mupfukamye umuntu hari hakiza umuntu atanguye kuza uyu munsi ashira ukuboko hejuru hanyuma umuvuga butumwa amushikira mubaze aterega jewe ntanguye kuza uyu munsi canke nari nasubiye inyuma nguyu hano Isaka ingubaza uyuhe nguri ya wundi hariya ni hagitangura kuza genda Isa
mwegere umubaze kuko aratanguye kuza ntazi iyo biva niyo biva nguriye uwundi hariya awe ni hagitangura kuza uwo bari hagitangura kuza yazi uyu munsi ace amanika ukuboko hejuru kugira ngo umukozi w'Imana amubaze. Reka dusenga Imana, nsabe uriya mukozi w'Imana w'Igitega uriya ari harya hirya azashike hano asenge Imana. Ariko ndabona ko ariko arabaza umuntu, nagomba asabe Paul ashike hano abasengera Imana, asenga Imana. Mana data wa twese vyagiye ahera hahera mu bwami bwo mwijuru, turagushimiye igitondo cy'uno munsi Mana, turagushimiye ko ugendeye ishengero nk'uko wagendeye intumwa hari i Yerusalemu amasaha nk'aya nyene yo ku munsi. Mwemu yera ahagarara mu musavyi wawe Petero arashinga intahe amenyesha abari bakoraniye i Yerusalemu abibutsa isezerano ryawe Mana kuzosuka mwemu wawe yera ku bari n'umubiri bose. Mana turagushimiye uwo munsi ukora ibimenyetso n'ibitangaza, hihana abantu benshi nk'uko bikoze muri iki gitondo. Iri hanga rirafukamye imbere yawe Mana, rirafukamye, riragomba guharigwa, riragomba kwazwa n'ukwezwa n'amaraso yawe, uca uryuzuza mwemu yera. Turagushima ko n'ubu ugikora ibikorwa bikomeye mwami Mana, wa mugenda ukorera abaje kuri wewe. Turagushimiye uyu munsi, turagushimiye ijambo ryawe, turagushimiye ibikorwa vya mwemu yera, turagushimiye ko ugikebura ishengero, turagushimiye Mana ko ugihishura ibanga ry'abatagira mwemu yera katarabawe, ariko abafise mwemu yera n'abana bawe Mana. None rero barapfukamye, aba bantu barapfukamye, barasavye imbabazi, ubaharire, uboze watse, ubezesha amaraso, ya maraso wavira ku musaraba Igorogota, uyabuhagize, umaze kubuhagira ubuzuze mwemu yera. Umuhungu n'umukobwa apfukamye, umutama n'umutamakazi bapfukamye, Mana umugabo n'umugore bapfukamye bose mu izina rya Yesu Kristo. Ubuzuze mwemu yera, ubagirire neza Mana, ubagirire neza, ubemere ko bapfukamye, ubemere nk'uko wemeye rya shengero ry'i Yerusalemu. Mwami Mana, bamaze kwizera bakemera, warabagiriye imbabazi, warabahariye, uraboza, ubuzuza mwemu yera. Urakoze Mwami, turagushimiye iki gitondo, turagushimiye iganuke ryiza, turagushimiye kuko iri hagati mu ishengero, turagushimiye kukivuga, turagushimiye kugikebura umugeni, turagushimiye kukivugana n'ishengero, turagushimiye Mana kuri hagati muri ryo, turagushimiye kubahariye, turagushimiye kubejeje, turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Muhaguruke musubiraho mwari, muhaguruke musubiraho mwari hariya, muhaguruke musubiraho mwari. Mpemu yaratanzwe wokotogwa nerera nokodohendora bera nkoko mwama vyipfuza. Haleluya, haleluya. Barahawe umubatizo, barorera kuko
caha calemwa mwame tomanana. Abagwaye bahaguruke, abagwaye bahaguruke bahagarara aho bari. Yesu ko yarari ejo n'uyu munsi niko ari. Abagwaye bahaguruka aho bari. Yesu ko yarari ejo n'uyu munsi niko ari. Abagwaye nibahaguruke, abagwaye nibahaguruke. Uyu nimumufate, uyu nimumufate ntatembe. Abagwaye nibahaguruke, uyu nimumufate, uyu nimumufate. Ba mwarimu, ingo ba mwarimu, uyu nimumufate ntatembe. Yesu adufashe. Mwami tomanana enkomezi zamwemu. Muzane ujya hariya inyuma, muzane hariya inyuma, muzane hariya inyuma ujya. Ingusenge wewe, ingusenge hano, ingusenge. Muzane hariya inyuma, muzane hariya inyuma mumusengereyo. Mufashe, fashe uyu mushitsi ava Igitega. Mufashe, mufashe Isaka, mufashe mumuzane hariya inyuma. Ujya nagaruka asenge kuko n'umushitsi ntamenye yamushira. Mwame tomanona enkomezi zamwemo homo batezano yo ho bateze wese mwame mwame toma nona enkome zizamhemo homo batezano yo ho bateze wese. Tugoma rero dusengere abagwaye. Uyu yarahejeje gushikana wa muntu yarafashwe n'imhemu mbi, none ari hano ngusengere aba bantu bagwaye. Abari mu nabo bahamugende mu musange hariya mu cumba mu musengera Imana. Imana iramukiza. Yesu ni muzima. Iyo umuntu mubonye afashwe n'ibisigo nimuce mugira ubwoba, mugaca mumuterura mugaca mumushira hariya inyuma, bagaca bamusengera Imana, kandi Imana iramukiza akagenda akize. Haleluya. Senga Imana muko. Mana yo mwijuru, Mana uhambaye, Mana urose mwami, turagushimiye kubw'aba bantu mwami urahana mwami bagwaye. Turabasengeye mwami ngo bagenderere mwami, turasengeye ngo ukize abantu bagwaye mu buryo bwose. Mana turaguhaye kaza muri aka kanya mwami. Uri Imana ikiza, uri Imana y'imbabazi, uri Imana y'ubuntu, ukora ibitangaza ugacabukira mwami. Turasengeye umuntu wese agwaye ikintu cyitwa indwara cyose mwami, indwara z'uburibwe, indwara za kanseri mwami, indwara zose. Bohora abantu bawe mwami, bohora mugeni wawe Yesu Kristo. Turaguhaye kaza muri aka kanya, ongera ukora ibitangaza Mana, ongera wiyerekane muri aka kanya mwami. Kora ibitangaza mwami, bohora ababoshye n'imhemu mbi, bohora ibitero byose ku bantu bawe mwami. Turaguhaye kaza wa Mana we, kora ibitangaza wa Mana we, kiza abantu bawe wa Mana we, kora ibitangaza ubugira kandi mwami. Uko uri mwami cyage hakera uyu munsi ni kuri mwami. Turaguhaye kaza mwami, kora ibitangaza mwami, kiza abantu bawe. Urakoze kuri Imana kandi kishura, urakoze mwami kukikija abantu bawe. Ni mu izina rya Yesu bisonde twizeye, amen. Amen. Tugorore kubaka Imana yacu, dushima Imana. Haleluya. Tugorore gutya. Haleluya, haleluya.